ejo uzokwisanga abarundi bari mu bindi bibazo kuko hariho abazogira amakuru mu nzira zitari zo mugabo nkajeho nkuko ndabibona canke ndabizi izo sizo nzira novuga zizofasha abarundi sinzi uwavuze ati reka kuca mu cahige no hene mureke kuvyumva ati kuko turi muri irijansi hari uno musi ko ari ikintu coza gifasha wanashima umwe wese akagira ico aterereye hanyuma tubasabe kumva ego rimwe na rimwe baravuga ngo intumva nabo ntibabe intumva bumvirize umurundi wari we wese nta murundi yanki igihugu abarundi bose bakunda igihugu kuko no musi umwene igihugu nkuko bavyivugira abo nyene abarundi bamerewe nabi bose baragira ikibazo bitugarukako hirya no hino ibintu biriko biragenda nabi ni ikibazo rusange uno musi abarundi bose bageze ahantu bamera nk'abagomba kutabafyere n'igihugu cabo kubera igihugu cabo ikiri mu bibazo bikomeye cyane igihugu rero Patrick mugerageze musoze umwanya iminota 5 twabahaye yarangiye kugira ngo dusangize ijambo n'abantu murakoze cyane reka mere nk'ugira ngaha mugabo imbere yuko ndangiza mvuge nti ndashimira cyane mwebwe jewe par contre mwe mwitanga mugashikiriza impanuro mukavuga ivyo kogwa canke ivyo girana mukaremesha n'ibiganiro kuko ngaha ivyo tuvuga antuka ntihabura ikintu na kimwe gisigara baravyumva barabibona kumbura bazobikorerako niyo batabikorerako naho nta kundi Imana izobakorerako niko no bivuga murakoze cyane Patrick sinzi ukurikira Alice mubo mwari mwashite ku rutonde ukurikira ni Lumière irakoze yo kugura akamikro kiwe agaheza akabaza ikibazo ciwe ego mwiriwe mwaramutse bivanye no muherereye mwiriwe akabazo je nagomba kubaza ntatevye twabonye umuntu umushikiranganje mushasha bashizeho nkuko mwabivuze wa affaires étrangères mwavuze ukuntu mubona umuntu w'amacakubiri none je nagomba kubaza igituma mubona yuko baba bamushimiye ubwo butumwa mu gihe tubona yuko muri kino gihe twugarije n'intambara na crise régionale aho duherereye bitumwe nuko nyene bivuye kuri ivyo bintu by'amacakubiri eske mubonamo ingaruka izahe mubibona bigamije iki murakoze cyane murakoze namwe no kubahiriza umwanya ngira two kwakira uwundi umwe hanyuma tugaha akanya batumire bakagira ico bavuze ku bamaze kubaza ego Gilbert uwo ukurikira mu bamaze akanya basabye ijambo ni komanda Matama Juvenal ngira ngo twasha duhagarikira kuri uyo abandi tukabaha ijambo mu mwanya ugira kabiri Ego murakoze nabanje kubaramutsa mwese abo twahuriye kuri kino kiganiro mwaramutse munyuma neza nawe nkuko abandi bari kubivuga maze igihe nkurikirana ibijanye n'ino leta shasha jewe ntacantangaje nkuko nagumye numva abantu benshi bavuga ko ari imiryango abamwe n'abagore b'abagabo babo basanzwe bari muri leta mu bashinga amateka n'abakenguza amateka n'abandi ivyo je ntibyantangaje na gatoya ntibyantangaje ko iyi leta kuva 2015 dutangura guhunga n'inyuma yaho nta cizere je nigeze ndayigiriza ndabahisha pe ikindi naco bakubaza Pacifique amaze igihe kirekire aboroga yandika yereka leta amabikora ivyikora byinshi kuva tukiri ni Burundi cyane ibintu byinshi narabijamo ariko abo bantu abwira buri gihe ntibumva nagomba kumubaza ese Pacifique ko muri imyaka iri kwiratujana urabona tuzoboroga gushika ryari tuzubwira abo bagabo batumva gushika ryari abo bagabo ivangura ko ari ryo bashize imbere urazi ko batere ku mututsi ibyo nubwo mutovyemera ivyo baragishira imbere cyane iyi leta yabo no munsi ibwizo shingiro ry'ubuntu bageze bari kurikiza uravye abari muri leta benshi la majorité n'abahutusa murabona koko
dutera duca hehe nkaca ntanga umuti ushoboka mwabyanka mwabyemera iki gihugu cy'u Burundi bajya abagabo kugira bumve no kumvisha umuheto byanka bikunda muze dufatane mu nda dutandukane n'ibyo ducanishamo n'ibyo tumvikana ko twese dufatane mu nda twumve ko umwasi dusari rya leta ya SNDP umuntu agwanye rya leta niwe mwasi mubi cyane disi no munsi niwe mwasi ari yombi ari twanka ari yadutoteje ukaca ubona uwundi muntu ari hafi yawe nawe ari kukugwanya cyangwa ari gushigikira ibidashoboka uze duhaguruke twese shigikira bamaze guhaguruka ariyo Rede Tabara dufate umuheto dukure hirya ntwaro nta kindi gisigaye mwabyemera abandi bazoza n'abandi baza ariko banze turojwanye abamaze kwitanga baraye mu gahinga imyaka myinshi murakurikirana murakoze namwe komanda Matamareka kumbure tubujambo abatumire ngira twohera kuri Pacifique mwabajijwe tubazo Professeur Ndenzako ngira sinzi ko hari namwe tubazo mwumvise tuberekeye ngira Karayenga nawe niyagira icabona yo kunganira araheza nawe baza kwakira uwundi mukuru w'ibindi bibazo kumbure ko mugenzanje Alice ngira aramfasha nimba hariyo n'ibindi baba baturungikiye mu butumwa kuri Facebook canke muri commentaire natwongira ko tubazo turaheza tuze kutubasomera Pacifique ngira mwokwishyura yego murakoze mpere kuri uyu wa nyuma nyene mbajije yo muri Rede Tabara ati uramaze imyaka wandika mabi akogwa niyo ntwaro none uzovyandika gushika ryari ubona bizoshika kuki kumubwira abantu batumva iki kibazo numvise siwe wenyene hariho n'abandi bakigarutseko kumbure ngene twokibaza ahubwo twokibaza uko tugicuritse ati mbega hamwe abavuga amabi leta ikora hamwe bose bonuma uwo byuka kuri bande Eske ni Rede Tabara yo kunguka hamwe kwerekana abanyuruzwa kwerekana abapfungi ubusa kwerekana leta y'abasuma kwerekana macakubira gengi yo leta kwerekana mabi yose ikora hamwe ababivuga bonuma ibisubire kuja habona ni Rede Tabara yo byungukamo hamwe abo bantu bose bonuma ivyo bintu nivyo vyofasha kugwanya iyo ntwari ikora ivyo bintu canke inyungu ya mbere yoba iya leta nyene leta ihari nta kintu na kimwe itakoze guhera muri iyo myaka yose hari abantu ariko bavugira mubwira ngo kugara mikro kumbure ko Eric nimba ariko aratwumva yogerageza kugara mikro mu kurindira ko tuza kumuha ijambo ngira mwobandanya ngira yamaze kubikora Pacifique sinzi ko muri ko muratwumva kumbure ko sinzi akabazo kabaye kwa Pacifique ariko ngira mu kurindira ko Pacifique ashobora kutwumva ngira sinzi ngira Professeur Ndenzako mwoba murishura imbere yuko dusura kuronka Pacifique Alice Hakizimana sinzi ko ari jewe ntariko ndabumva ariko ndumva ijwi rya Pacifique ryagiye jewe ndakumva ariko abandi sinzi ko bariko baratwumva sinzi baratwumva ndabona Professeur Ndenzako yuguruye mikro ngira yo barishura mu kurindira yuko dusura kumutora Pacifique nari kumvuga umuntu yambajije ikibazo yitwa namwishuwe Parex ngaha yitwa kwizera buntu yabajije ngo niki wobwira so gouvernement sur le volet économique igihugu ivyo bokora serumvu asomye hasi na di priorité byinshi cyane donc nico kibazo nabonye aha namwishuwe Parex n'abandi bashoboye kubisoma nibaza ko atakindi kibazo ko nibirebire urumva
umuntu ashobora gusoma kuri aha munsi ya forum kwizera muntu namwishuye ndabona n'abandi bariko barabisoma. murakoze cyane. Sinzi ko Atanazi Karayenga hari icyo mwuvuga. Mwumvise hari waraje kubaza yitwa Komanda Matama, hari n'uwundi yavuze ababaye cyane yitwa Bob. Sinzi ko hari icyo mwogira icyo muvuze kuri ibi aba bafashe ijambo babona nk'inyishu z'ibibazo mu Burundi. jewe uko ndabibona burya urugamba rwo guhindura leta rusa n'urugamba rwo gutegura umupira muri equipe nationale. Hari bamwe bavuga kandi ni vyiza ko bavuga, hari abandi baja gusenga ni vyiza ko basenga, hari abandi bagerageza gufasha impunzi, bagerageza gufasha abarwaye, nabo ni vyiza ko babikora. Ariko igihambaye nuko twese dushira hamwe ingufu. Umwe ntavuga ngo wowe ivyo ukora ngo ntaco bizomara, ubundi ngo wowe ivyo ukora ngo bizotera akaguye. Oya, reka tugire abantu bamwe biswe ko bashira muri equipe des attaquants, abandi ba défense, abandi muri goal. Bise nuko twese umwe wese afise ico akora, ico ashikiriza, ico aterereye, aronka ikibanza. Tabara iravuga iti n'umuheto. Okay, reka rero tuvyemere ko ibishoboye gukoresha umuheto, ariko amatwi asumira hariho n'iyindi migwi ivuga ko nayo yifuza gukoresha umuheto. Ari abamenyesha amakuru barakoresha umuheto wabo n'amajambo n'amakuru, iza analize, nivyo turimo, nivyo muri nk'ico kiganiro mwateguye. Abandi bafise ubundi buhinga, mugaje ico nagomba gushikako nukuri nta guta umwanya twiyumvira ngo leta y'ubu ngo yohindura iki, ngo umushikiranganji naka yokora iki, ngo yakoze ibibi bimeze gutya. Ntaco bigihindura. Mumbabarire mvuga ikirundi gikomeye kandi kumbure co hava kibaza amatwi ya bamwe bamwe. Semutete kugira ngo ihinduke, kwifuza kwihinduka ukwiri nukuri. Mumbabarire mu kirundi ciza bavuga bati nukwina uwapfuye. Ibiriko birashikira Uburundi si ibintu bije nk'igiturumbuka, n'umugambi kandi Imana yarakoze kuduha abantu bakurikirana umugambi, naho hari umugambi mubi mugabo bakatwereka ububi bwabo gushika tumenye yuko inyuma y'uwo mugambi wabo atabundi bwiza bukiriho. Ntibishoboka, leta y'ubu ntishobora guhinduka kandi ntimugiye ngo izoshihinduka vuba ngo turiko turayiyamiriza. Ivyo sivyo, n'ingwano ifata umwanya muremure. Ariko igihambaye nuko twiyumvira imigambi yotegura kazoza ku Burundi. Erega ntitwisamaze neva ivyo arimwo ni ugutegura amatora yo mu myaka 2027 kandi ashaka kwitoza. Ntitwisamaze, kapitali y'Uburundi ubu yarahindutse yabaye Gitega, ariko murasoma muri constitution article 20 ivuga yuko la capitale y'Uburundi est toujours Bujumbura. Hoza ihinduka Bujumbura yose ikagaruka ikaba kapitali y'Uburundi. Haje mu ndinde gatoya. Ikindi je nibaza yuko twokutegura kazoza gashobose kugira Assemblée nationale na Sénat si vyiza ntaco bimaze. La Suisse ifise Assemblée nationale gusa, no guta umwanya twe tushobora kugira Assemblée nationale imwe. Ikindi gishoboka kazoza, dutegure kazoza ari programme yo kurwanya candidature ya neva muri 2027. Dutegure programme nziza politique ingene twongera décentralisation du pouvoir au niveau des 5 régions. Ingene abarundi bashobora gusangira ubutegetsi au niveau des régions. Nka region yo bita Gitega jano yita Kirimiro, nka region bitwa Bujumbura no yita Mumirwa. Ivyo ni anecdote mugabo igihambaye nuko twiyumvira imigambi iri imbere
kwama dufise gusa imigambi ibintu byapfuye abantu twifuza yuko byohinduka ntibigihinduka semze derashikiriye isho yashaka ntibizoshobora guhinduka ntishobora guhinduka rero ni kuko nabivuze mu mbabare n'ukuri mu mbabarire ikirundi ciza ni ndavuze nti n'ukwinu wapfuye naco bikimaze ego sinzi ko Pacifique muri ko muratwumva ubu nimba muri ko muratwumva kuko mu kanya ijwi ryanjye ryagiye twagerageje kubaduza ariko nituriko turabibona neza sinzi ko hari akabazo kahari ariko mu kurindira arise ko dutora Pacifique ngira twoba turatira uwundi mugwi w'ibibazo. ego Jiberi hariho abandi banywanyi bari basavye ijambo hariho witwa Adris Pavlov yari yasavye ijambo yaba ariko atwumva yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe. ndatanze mwiriwe Mwiriwe mwaramutse bivanye n'umwe wese aherereye jewe nagomba kuvuga ko meze nk'uwishura uko je ndavyumva muti iyi leta nshasha hari ico twoyitega jewe kubera ko ikintu tutariko turatahura CNDD-FDD iyobora ikoresheje ico nokwita systeme ni ukuvuga naho wojamwo wifuza guhindura ubwirizwa kugira ku murongo bagirako naho woja yuri umumarayika mu kanya wohinduka shitani ngo barira iyo mvugo nkoresheje kuko ngira ngo muribuka hari abagize bati umukuru w'igihugu baravugwa rero systeme ikora ukwita exedozede bakagira bati jewe nije ndi wa mbere haba mu kuvuga nabi aba bahunze cyane cyane aba Pacifique n'abandi bagwanira agataya ka muntu ivyo rero maze ukaba uriyerekanye nimba Burundi bwoshobora guhinduka bugahinduka biciye kuri CNDD-FDD ntabwo biri muri aba bagenwa intuze ihinduka nyamukuru rishoboka bivuye kuri abo bo hejuru abo bitwa basaje abo bitwa aba bakuru hejuru cyane muri CNDD naye handi ho nico gituma ubona barushanywa gutuka u Rwanda barushanywa gutuka abakoroni ubundi baherutse no kuvuga bakora muri systeme rero aba baraje bagire bati reka natwe twirire nkuko abandi bariye kuko ubu nico kibazo gihari do systeme osi uretse ivyo vy'inzankano ukareka ivyo vy'ibiki ni systeme igiriti ingo wirire nkuko natwe turiko turajya Burundi babufashe nkaho womenga ni nk'ahantu basanze inzovu yaguye bati zana igipanga turushanye gukata umusoso umwe wese akata yiha rero muri makeyi nariko ndagerageza gusigura ngira nti jewe ku bwanje ntaco no kwitega none rero tubigenje gute nico nagomba guherezako abarundi nitumenye yuko hatagize ico twiyumvira gukora bizogumuku mbere bizogenda birushiriza murantunga bizogenda birushiriza kuba bibi murabona ko uko twari turi ejo ubu siko turi bigenda birushiriza kuba bibi hera kuva iyi nganji ihari ubu itangura kugeza n'ubu ibintu iyo bigenda birushiriza kuba bibi umunsi ukukeye haba mu vy'ubutunzi haba mu vy'imibano buryanyi uretse n'ibi vy'ukwiba ukareka n'ibiki iyo uriko uraraba ingene baradikariza abana bato ugasanga umwana w'imyaka 5 aravuga ngo ubusi vya bindi ngo ibintu yabonye ngo ivyo ukumva abana hakwigishwa ibintu vy'urukundo hakwigishwa ibintu bizobafasha ingene bibeshaho bigishwa ibintu by'inzankano bigishwa ibintu udashobora kumenya ivyo ari byo rero ico nagomba kuvuga hatagize igikorwa nta kizohinduka ahubwo bazogenda barushiriza kwerura bushasha badukana ibintu bishasha nk'ibiyinya bagira bati
nanjye ndafise umupfasoni naze ngaha nawe wa mukuru niko tuzogenda twadukana abantu bashasha bagaragaza ya nzira ya systeme kwa kuntu systeme ikora ngira ngo ubushize mwarasomye ukuntu hariho abantu hariho uyu muntu yari yaramaze abantu imuyinga yitwa Shabani nawe yaraforomye abantu biwe ari nabo bamanukanye Bujumbura barabahigiye ubuzi n'ibiki ivyo ntitwobigarukako mugabo mwarumvise ko ubu dufise ubundi muntu kabuhariwe shaka kandi kagwi Bujumbura gashobora kunyuruza abantu ko gashatse gakoresheje TI rero tutagize ico dukora nta kizoshoboka rero reka nsozere ngira nti nimuze turabe ico gukora ca mbere nimureke nk'abarundi je hano ndakunda kumviriza abantu barapfa kahise ngo wewe wavuze ngo 72 ngo vyagenze uko ngo nanje navuze uko bagaca bahera uko bagatukana wewe wavuze ko twokora strategy meze uko nanje navuze bagaca bahera uko bagatukana enda nimureke ivyo bintu vyo kwicamwe ibice inguvu sina nyinshi nimureke kuzisanzaza nimukorere hamwe ivyo mudahurije ko vuma mwibuka ko muhuje ko mwese mwangajwe ibisigaye tuzoheza tugira ico dukora kuko kabiri mu rugo rw'umugabo ntibishoboka murakoze mugira amahoro urakoze Andres Pacifique ndabona mwagarutse sinzi ngira mwumvise ko ijwi ryari ryagiye ariko mwariko murishura abari babajije ubwa mbere ngira utubazo sinzi ko mwobandaniza aho mwari mugeze kugira ngo tuce twakira abenshi bashoboka ntacyo bagarutse ko ibyo ni ikibazo baracishura baraza kucishura sharangana no gusaba mu buhinga bw'ivyuma nabonye ko hari byagoranye uko umwanya umwe navuga ntimunyumve uwundi mwanya nabumva namwe ntimunyumve sinzi ko uko byagenze hari ikintu mbona kiguma kigaruka ariko tutakwiye gusubira kugwamo na gatoyi kugira resistance ntabwo bisigura kubanza kwiyaka inguvu ibyo dufise na bikeyi navuze nti igihe byacikana ariko ngira nti mbega hamwe abantu berekana amabi akogwa n'ubutegetsi bose bonuma ubwo inyungu yoba mfatiye nko kwambagira ikibazo agize ati twebwe turi muri Red Tabara nimuze mudusange muri Red Tabara ibindi byose nimubireke muze muri ico mfatire nko kuri ako karoro gusa mbega hamwe aberekana mabi iyi ntwaro ikora bose bonuma burya ni Red Tabara yo byungukiramwo cyane ni CNDD-FDD yo byungukiramwo nukumenya ko ikintu cyitwa information haba mu isi ya kera uno munsi ho kurusha nuko byari bimeze imbere ni kigwanisho gikomeye cyane umuntu adashobora kwiyaka mu gihe we aba gishoboye kuba agifise ibindi byose yo kwiyumvira gukoresha ibindi byose yotera yubaka ngo bize kumukomeza bitegerezwa guhera kuri ico kigwanisho gikomeye cya information kuba gifise ni warekera uwo wituma adversaire wawe ko ari we agumana iyo monopole ya communication ko ari we wenyine ku ruhande rwacu je mfata ko ubu tunafise bike cyane urabye ku rundi ruhande ibintu byahagurukiye kugwanya abafise ico bavuga aho kurondera ko ibyo dufise tubizimya hakwiye kongerekana nyabo n'inguvu zukongereza communication ingwano y'uno munsi yaba abavuga y'umuheto yaba n'iyindi yose itazi gukoresha ikigwanisho cya communication yoba ari ubusa nta na hamwe yoshobora gushika mu gihe c'uno munsi ni ukuvuga ndumva ko hariho ikibazo dufise kandi kiguma kigaruka abantu bakivuga ko cyumvikana hariho ikibazo cyo kwitunganya gushasha muri uko kuresista kuri iyo ntwaro iri kwiramara abantu hariho ukumvikana neza tukabihuriza ko strategy zose zishobora gukoreshwa ivyo birumvikana ariko umuti wavyo ntuzigera uhagarara mu kwiyaka
ibyo twari dufise. Ejo RPI ikanuma, ejo televiziyo Renaissance ikanuma, Fokode ikanuma, uwundi mugwi rigiteka ikanuma, uwundi mugwi wose twaba dusigaranye ugishobora kugira icyo uvuze, ushobora kubwira abarundi ibiriko biraba. Ntabwo bizotubera intsinzi no gukomera, ahubwo bizotuzana kongereza intege nke zoba zihari. Rero sinipfuza n'ukuri ko iki kintu twokwama tukigaruka ko mu biganiro byose dutunganya. Abantu umwanya wayo wose amaguma bakeneye kumenya ibiriko biraba. Naho mwoje mubaciye mu nzira y'urugamba nyene rw'umuheto nk'uko bamwe bariko barabivuga, kuko icyo ndakibutsa ko Fokode nk'ishyirahamwe ry'agatakazi na muntu ridashobora kuba ico baba ariko baradusaba. Rero ngomba ndabutse ko ahantu hose habaye n'urugamba rw'umuheto, igisata kijanye no kubwira abanyagihugu biriko biraba cyane ari igisata gikomeye cyane. Uzobona imihari iheze ikugurura iradiyo, bagira ibinyamakuru, batararonka za Facebook, za Twitter dufise ubu, baba bafise ibyo bandika bimeze nk'amatracte bikamwa bishikira umunyagihugu. Nta na rimwe habayeho resistance idashobora kuvuga amabi intwaro ihari ibiri kwirakora. Mwonarabe inguvu ubwo butegetsi bushira mu kurondera kutuzimya, kutunumya, kugira ibyo bintu ntibisubire kuvugwa. Niho honyene wotahurira ko kino ari kigwanisho gikomeye cyo gushigikira, hanyuma umuntu akubakira ko n'ikindi cyose cyokurikira. Mugabo nukuri ndabasavye abantu bumva bose ngo bari n'ubwenge, ngo bari n'ivyo bagira bakize, bahagarike iyi nzira yo guca intege umuntu wese afise ikindi na gitoya ariko arakora, ngo ehe nitwicare twese tunume, hanyuma dukora ibiganiro. Nabivuze mu kiganiro giheruka, abipfuza kubaka iyo resistance nabwiye nti gerageza mwibagire ko mufise Twitter, gerageza mwibagire ko mufise Facebook, gerageza mwibagire ikindi cyose. Kubaka resistance ntabwo bizokorerwa ku marezo sosio, siho bizokorerwa. Hamwe twavuga ngo ubu turahagaritse ibiganiro byo twahora dukora, ngo kuwa Munguza tuzicara ngaho mu biganiro kivuga ngo mbega ho kugwiki. Bamwe bavuge twebwe tubona ko ari gufata umuheto, abandi bavuge bati twe no kuja muri Tabara, abandi bati Tabara siyo tubona ahubwo hakwiye undi muhari, abandi hanyuma bagirizanye bavuge bati yaraduhemukiye, yaratwononeye. Okay, haciye indwi Fokode tunganye ikindi kiganiro kivuga bya bindi nyene, abantu basubira batukane. Haciye yindi ndwi tumara ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, twama twicara tuvuga ikintu kimwe. Ntabwo uwo munsi ariho tuzoba turiko turagira intambwe. Ikigira kabiri, bene ibiganiro bikoze ntabwo bihagaze ukwiyumvira ngo ni CNDD-FDD bukihinduka. Erega inguvu za CNDD-FDD za mbere si izo. Inguvu za CNDD-FDD ni abanyagihugu bifise batazi ibi turiko turavuga. Ni ukuguma tubikora ku buryo bishobora gushikira wa munyagihugu akamenya ibi turiko turavuga. Intsinzi kizoyisenyura cya mbere ni igihe umunyagihugu wese azoba afise aya makuru. Burya izoba igeze hamwe aya makuru yose tuvuga yoshikira umunyagihugu wese. Mbega iyo aba n'umwe ashobora kuvuga bati mwabonye ko inama nshingamateka bayigize yabicanyi, mwabonye ko inama nshingamateka bayigize nk'umuntu witwa Shabani yamaze abantu abanyuruza, mwibaza ko iyo baje ntambwe umunyagihugu akibaza ati abashingamateka nkeka ari abantu biteka. Ntamenye ibyo biriko birakorwa ibyo ari byo. Muriko mwiyumvira ko bashaka kwiyareza stance ibyo byo bizafasha. Nta na gato. Rero hanga hashimitse ko ndafatiye n'umwanya, ariko ntihagire umuntu yumvira mu rugamba rw'imyaka y'ubu ko ari intsinzi ishoboka ata gutunganya neza ibijyanye na communication no kusensibiliza umunyagihugu no kumwereka amabi iyo ntwaro ibiriko iramukorera. Ku bindi bibazo byagiye biravugwa, hariho dukeyi noshobora gusubira gucako, hashobora kuba ari ibyavuzwe ntari ku murongo sinza kubimenya. Hariho nka Sarangabo yagize ati mbega ni kubera iki aba bategetsi bitwararika kuvuga ngo byose ni byiza bimeze neza, terambere twararishikiriye. Numvise n'umukuru w'igihugu havuga ngo Burundi nico gihugu ca mbere giteye imbere ku isi. Usanga bavuga ngo muri kahise byari bimeze uko ngo twaramaze kubiheza.
gusiza ntwaro ugasanga bari kubavuga umwanya wose ko ibintu babihejeje mu by'ukuri iyo mvugo yabo yo nyene yerekana imvugo yo kwikurayo ivuga ko atanyishu bafise uruhara rw'iwacu nubwo nyine gushobora kwerekana ingene iyo mvugo atakiri kwiramarira umunyagihugu ahubwo atahure ko afise leta atanyishu igisigaranye kuko iyo aba afise inyishu bogumira ibibazo bakabidomako bagashiraho incabwenge zivyigako hagafatwa ingingo bagatera bavuga bati ca kibazo cyari kihari niki ubu twagize intambwe igera ngaha tukigejeje aha tugiye kugiheza nayo ubundi bo ugira ni ndayishimiye atazi ko Burundi ari cyo gihugu cya nyuma mu iterambere mu isi ugira nitwe twita kwibwira we nabizi mugabo aje kubwira abantu ngo nico cya mbere nuko agira ati ibihari je nta nyishu gifise reka mfumwe ndabasamaza reka mfumwe ndabatwenza reka mfumwe nigira umukomedi bibivyo ari ikindi kintu yavuze mu gikomeye cy'agahimbo nacyo nyene kirimwo nakaboreze gafata abantu batwara bakagera ku gutwaza urutugu bakumva ko basigaye bashoboye byose barafise aho bagera bakaboregwa maze ubuzima bwo mu nzu iwabo bagasigara bumva ubumenyi bw'ubuzima bw'igihugu cyose rero bene izo ntwaro kenshi gusenyuka ubutwara umengo yaramaze gutakaza les réalités yaramaze gutakaza uko ibintu ko abantu biwe basigaye babayeho ukamenga ba mu yindi si yiwe itagisa n'iy'abanyagihugu biwe babamo ico ni kimwe mu ntango z'ingene ubutegetsi usanga buri ko burahera arundi yagarutse cyane ku kijanye na Edouard Bizimana ahagira ati iyi ntwari gumihamagara umuntu nk'uyu yigisha amacakubiri icese yerekana urwanko afitiye abo badasangiye ubwoko igihugu kibanyi n'ibindi bigenda gutunga iyo ntwari gumihagarara ku muntu nk'uyu kandi biboneka ko atataje kumara atarukuza gusongera isibe haraho nibaza ko Edouard Bizimana avuga ibyo benshi muri bo biyumvira wakaba bivugiye hejuru gusa kuko ntabwo ibyo Edouard Bizimana ariko aravuga bitandukanye n'ibyo abandi baba ariko barakora bo bakabikora batavuze gutyo iyo wumvirije urwango bafitiye n'igihugu cy'u Rwanda ingene babivuga wumvamo akantu kajyanye n'amacakubiri y'amoko naho batababivuze uko nyene Bizimana bivuga inyifato uko babikora urabona bijyanye n'ibivyumviro bya Edouard Bizimana mbere rimwe na rimwe jewe abantu ba Edouard Bizimana n'abashimira kuko byo tugoye kwerekana ko biyumvira uko hatabonetse uwo muri bo ashobora kubivuga nimwibuke minisitiri nka Shingiro biserukira Burundi mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yakoze ibiki yarubatse imbere y'inama ijejwe umutekano ya ONU aravuga icese ko atemera ko mu Rwanda habayeho ihonyabwoko ry'abatutsi naho wewe atanditse ibintu ngo bivuga nk'uko Edouard Bizimana ivyumviro n'uko ko bitandukanye n'ivya bindi nyene ugiye ukaraba aho twari ko turavuga nk'ikibazo kijanye no guhuza abantu muri leta bifatanya abantu ukagenda ukaraba uruyeri rujamwo haba mu gushinga leta haba mu gushinga nk'inzego n'izindi ukabona nko muri leta bashyizemo intwazangabo zibiri zahoze zirwana muri FDD abashikiranganji babiri amasezerano yose yaravuzwe kera yavuga ko mu gihe haje umujenerali cyangwa intwazangabo yo mu ruhande rumwe dufata imwe bakayizeza nk'igisata indi ntwazangabo yavuye mu kirari hategerezwa kuca bazana iruhande muzakora bishayiranye ku rugamba uyu munsi hariho general Ndaruzaniye bahaye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ari nabwo burabe igipolisi mugabo uciye uja ku bushikiranganje bwo kwivuna abansi ntabwo baheza ngo baci baja kurondera mu ex-fabe nawe ngo aze kurongora ubwo bushikiranganje ndabibutse ko kuva muri 2015 abantu bagwanye muri CNDD-FDD barahiye bararengwa ko atamu ex-fabe azosubira kubabana umushikiranganje wo kwivuna abansi
niho ubona bazana ba Marie Chantal bazana imbonera kore Tribert are Tribert Mutabazi ka umushikiranganje imbere hariho uwundi bazanye ico barahiye ntibakeneye muri FFA basubira kw'abana ministre wa défense nico catumye General Atanaze Kararuza yicwa muri ndamukiza 2016 ico gihe ndabibutse gato naho nje gufata umwanya munini hari habaye ibiganiro vyakozwe na bamwe mu mpazangabo z'aba ex-FAB bagenda kuganira na Evariste Ndayishimiye yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu imbere yuko abo mukuru w'umugambwe barumvikana baragira ku rugero bumvikana ko hobaho ministre wa défense wo mu ex-FAB bongera bikishamo na bamwe mu buserukizi bw'ibihugu bya Buraya ibijumbura nabo nyene barafasha kugezaho umenga ubutegetsi bwa nkuru nziza bwafashe ico cemezo yo engagement ko bagiye kugena umushanganje wo kwivuna abansi uwari yizigiwe yarageze kuri washobora kuhagira ico gihe bumvikana ko yari Atanaze Kararuza kugira ngo ico cyumviro ntihagire n'udusura kukivyutsa ico bakoze baciye bagandagura Kararuza kugira n'uwundi yo kwiyumvirwa ko gutyo azamenye ko imisi yiwe izobiheza nta tandukaniro na rimwe rihari hagati y'ukora ico kintu nuja mubona Edouard Bizimana bariko arandika bijyo ivyumviro biba ari bimwe barushanije kubivuga gusa rero ubu dufise abagenero babiri bavuye muri XFTD baje muri leta mugabo nta mu ex-FAB n'umwe ashobora guhabwa amabanga muri leta muri kino gihe ugiye muri Sena ukabona urwego nka Sena mu masezerano ya Arusha rwari rwashinzwe kugira ngo aba ari rwo rufasha guhuza rukinge ko mu Burundi atakumira ry'amoko rizosubira kuba mu nzego maze bumvikana ko hajamwo amoko nk'abahutu n'abatutsi baserukiwe co kimwe kugira ngo bacunge ingene inzego zose abantu bazijamwo ukacugenda muri ya Sena umukuru wa Sena bande General Ndakugarika ukacura bicegera ciwe General Generose bose bagwanye muri CNDD-FDD bavugwa mu mabi akomeye cyane yabaye muri iyo myaka iheze ninde wundi ku rundi ruhande afise nk'igihagararo cy'abo bantu yagiye muri iyo Sena ku buryo bashobora kunganya ijuje n'ijambo muri ubwo rwego hanyuma bakumvikanira hamwe bati tuze turavugana ntihabeho inzego zikumira bamwe ngo zibe iz'abandi nta usangamwe rero ibyo byose birafatanye ibyo Bizimana avuga nuko zivyo burya ntibaba batandukanye bavuze bati ugiye mu gihugu cyose ukaraba ingene abantu basigaye bagenwa ukumva bagenye babura amatari bagenya abatwara indero mu ntara bagenya abatwara iperereza mu gihugu hagati bagenya ugasanga hose urabona neza ko hari ubwoko barondera gukumira canke bashiramo akantu nka kamwe canke tubiri muri mirongo ntabwo bitandukanye gukora ivyo nujya mubona yandika bijya rero ku bwanje simbongo ndatangara gose mbonye Edouard Bizimana kuko ariko avugira hejuru ivyumviro bavuga bicaranye binyegeje murakoze cyane Pacifique nimba munyumva Alice sinzi ko hari utubazo twoba twaronse kuri Facebook tusomere abatumire hanyuma twongere twakire n'umugwi w'abandi banywanyi mbere ko tuce dutandukira igice cya nyuma cya kino kiganiro ego Gilbert hari abanywanyi bagize ico babajije kuri none kumbengira uwitwa Demokrate nimba ariko twumva yo kugara micro gushika tumuha ijambo ego Alice mubandanye utubazo twabajijwe hariho uwitwa Nibitanga George yagize ati ikibazo ndagitumbereje kuri professeur Nzako none ko ivyo mubibona ko nta masaruro leta nshasha izotanga kandi guhera kuri leta zose zandayishimiye biboneka ko atamusaruro zatanze none ikibazo kiri ku bashikiranganje canke kiri ku mukuru w'igihugu akabazo kagira kabiri kabajwe na Alexis Abushimike ati mbaze abo batumire bose mbega abarundi bo kwizera gute ko amaganya n'amarira barimwo bigiye kurangira canke kugabanuka mu gihe
ababibateye ari bo nyene bakibahagaze ku gakanu. Ati ku bwanje muri iryo hindagurika ry'abitwa ngo n'abategetsi ni permutation zahabaye kuko bava mu kibanza bajanwa mu kindi. Nibitanga George yasuye ati mbe hazogera ryari aho mu Burundi umutegetsi azobona ko adashoboye hanyuma agatanga imihoho nk'uko bishika mu bindi bihugu. Undi munywanyi yitwa Abdul Fata yagize ati Fokode burya iyo ivuze ko abene gihugu ari twe dutegerezwa kuraba ico dukora kugira ngo twiyambure iyi ntwaro ikomeza kudutuntuza imitima bavuze vyo kuko haraciye imyaka twama mu marira atagihinduka n'abitwa ngo ndongozi ngira ngo nintererano sinakabazo. Undi munywanyi yitwa Deo Gigi yagize ati burya ntibakuye leta yose kubera bananiwe ariko nugusabikanya Kanyamajireri kabajijwe mu rurimi rw'igifaransa reka ndagasome ngira ngo umuntu aza kugerageza kugasobanura mu rurimi kirundi agira ati ce que je reproche à certaines personnes de la société civile c'est qu'ils se donnent le bon rôle et jouent les opposants mais sans jamais prendre le risque. Ils critiquent encore, proposent des solutions. Moi, j'aimerais les voir passer à l'action, qui se lancent en politique et qu'on découvre enfin ce qu'ils valent vraiment. Ngirashaka kuvuga ati abantu bo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bama biha ikibanza ciza ati jewe nari nifuza ko boja muri politike bakaja gutwara kugira ngo turabe nabo ico bashoboye. Utwo nitwo tubazo twabajijwe ngaha ku muhora Gilbert ngira ngo abatumire baza kutwishura hanyuma ngira ngo hari abanywanyi bashika batatu bakirindiriye bari basavye ijambo uwundiye tubakirire nabo nyene kugira ngo abatumire bace bishurira rimwe utu tubazo twose. Umunywanyi aza gukurikira ku butonde basavye amajambo ni Demokrate yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe Dignité asha yitegura inyuma ya Demokrate ijambo n'ijyawanyu. Murakoze kuntiza akanya ndibaza muriko muranyumva. Yego turabumva cyane. Murakoze ndagomba ntangore gushimira abatumire nabwo mwashoboye gutunganya kino kiganiro. Je mfise utubazo tubiri, akabazo ka mbere ndakabaza abatumire bose. Mumaze kubona yuko abanyagihugu b'abarundi bamaze gukorerwa n'amabi atandukanye na CNDD-FDD kubwishaka ku butegetsi ku buryo bagira naho bashika aho bagira leta, iyo leta ukabona n'umukuru wayo nta kintu ashoboye kongerereza amahera umuryango w'umukuru w'igihugu. Muri iyo leta nyene hagarukamo n'abantu bazwi yuko bagiye barakora amabi atandukanye, ugashira ko nibindi amabi abanyagihugu bagiye barakorerwa mu kubura ivyangombwa baba bakenewe kandi leta yategerezwa kubaha mugabe kanka yuko leta ishobora kubibaha abanyagihugu koma bicecekeye. Hari cyo mubona abanyagihugu no munsi boshobora gukora bahagira nka revolte yuko uvuga bati yamara turarambiwe ibintu CNDD-FDD umaze kino gihe udukorera ko tubona bose bacecetse ubwo ntibihinga ubwo CNDD-FDD kubandanya ijaganya igihugu ko yishakiye mu kubiba gutoteza no kubandanya ibiba inzango z'amacakubiri. Kabazo ka kabiri akabaza Pacifique Rinahazwe. Pacifique Rinahazwe uri umuntu abanyagihugu bashobora kuba bizera kandi ko bafite na influence nini ku banyagihugu ku buryo ushobora gutunganya igikorwa abanyagihugu bakitaba nk'akarorero gikorwa mu rero gutunganya c'umufasoni yaragwariye ku bitaro byo mu Gatumba. Warateye akama abanyagihugu baregeranya uburyo butari buke uwo mukenyezi arasohoka ibitaro. Ndega uno munsi iruhande y'ibikorwa ukora vyiza byo gutabariza abarundi cyangwa kuvuga amabi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukora, nta kandi kantu ubona woshobora gutumira abanyagihugu boshobora gukora mu kwerekana akababaro bafitiye iyi leta ya CNDD-FDD uko boshobora nabo nyene kuvuga ati turagize revolte canke iyi leta ya CNDD-FDD ikavuga iti turabonye ko abanyagihugu hari ico bashoboye guhindura. Nta kandi kantu ubona boshobora kubatumirira kubona abanyagihugu bashobora kuba bakumvira bashobora gukurikirana imbuga zitandukanye ukoresha. Tuzo twanje n'utwo murakoze. Murakoze cyane Demokrate ngira ukurikira ni Dignité. Dignité ego. Dignité ni mwamutwumva. Murakoze cyane.
ndabumva sinzi nanje ko mu nyumva turabumva ndabaramukije mwese hanyuma ndashimira n'abatunganije ibiganiro je ndaza gutandukana gatoyi cyane n'abavuze ubwa mbere ariko ntituja gutandukana kenshi kuko ku by'igihugu ho turabihurizako ariko les stratégies nico tudahurizako twatiye kuri teme y'uno munsi jewe rya leta rero indangira cyane indangira yuko ubwiwe na neva nyene president ukwaguma ari president naho tuvyanka canke tuvyemera ni president we nyene ubwiwe irya leta yashinze biraboneka ko atigenga iyo umuntu akwirikirana politike by'ukuri atari ibi bintu by'abarundi iyo twababajwe n'ikintu haba ikintu tugakiriya mugabo giheze tukaba turahoze byongora cyane kumva ko uravye uko umuntu witwa Ndakugarika yabaye muri leta ari premier ministre ukuntu yahabaye umuntu wese bakurikirana politike arazi yuko yabaye pe rero no munsi kubona uwo muntu bashaka kwiyambura bakumva no munsi aho kumushira hasi mugabo agasubira kuronka ijambo biraberekana neza atakubesha ko nawe nyene ubwiwe atigenga nawe nyene ivyo yashaka sivyo yashika kuko iyo ari ivyo yashaka nawe nyene Ndakugarika ntabari hajya ntiyakuja gutwara sena bisigura ko ubwiwe nyene nawe nyene atigenga nawe nyene akeneye abo mutabara ariko ibiba vyose biba hagati yabo so kuvuga ngo abo bantu bose ngo ntiyigenga president ngo uvuga ko barondera iterambere ry'igihugu oya ariko uravye no muri sena pito muri assemblée ukaraba abagore b'abategetsi bagiye baratogwa uri umuntu kwirikana politike ukabuza amajambo bavuga kuri uwo muntu ukabuza imigendanire hagati yabo uri umuntu kwirikana politike ushobora kubaza ibiri hagati yabo birakwereka ko iyo akaba nawe nyine yari afise imbaraga abo bantu atari kwemera kubashira ku mariste birashoboka biraboneka pe ico rero kinyereka iki muri jewe leta yashizeho yose jerekana imbaraga nke CNDD nayo nyene isigaranye burya na CNDD uri kurayiraba iriko iragenda nk'izindi ntwaro zose zabayeho hagiye haraba dissension ugasanga umukuru w'igihugu adashobora gufata ingingo ngo avuge ati jewe nkoze iki nk'umukuru w'igihugu aha nta wundi muntu ni jewe nzobazwa ivy'igihugu ugasanga hari abandi bantu bakuri inyuma bakubwira bati ntiwigenga naho uri president niyo ntuze ndayibonamo je ndayibona nayo nyene nk'ubundi butegetsi bwose bwabayeho twabonye bugenda bura amaherezo yabo hagera igihe ugasanga ntibigenga ntibafata ingingo nk'izo bateza gufata ico ni cambere ica kabiri nashaka kuvuga n'abantu bavuga kuri Pacifique ngo muvuga je Pacifique ndamuzi pe jewe yashobora peut-être ko atanyubuka muga je ndamuzi Pacifique ndamuzi aki kuri théâtre ya mbere yanditse ngira yo bayari yiga nko muri seconde je pense iyo théâtre ya mbere ndayibuka yiga mu Rutanabo ariko ikintu abantu bakwiye kumenya kuvuga ngo muguma muvuga aya ari ikintu umuntu tukwiye kumenya umuntu type etrambo professeur type etrambo politologue type Andre mugabo ntube ambo politicien hariho rero umuntu afise umuhamagaro Pacifique franchement namubonye akiri muto nubakuze ndamwumviriza umuhamagaro wiwe nuwo nyene yashobora uja kurondera kubwira umuntu ngo reka ngo kwiba bishoboye ngo ahubwo nibi nubikore oya ivyo ashobora gukora nivyo kandi bifasha benshi kuko no musi ivyo akora iyo akaba ataco bimaze nubwo butegetsi ntibamurondera niso nibaza rero yashobora mukura mu muhamagaro nibamureke agume muri ivyo abashoboye ibindi nibabikore ico ntaja kuvuga ko cane nivyo imiharigwana kuko imiharigwana kenshi nibaza yuko atamuhari ugwana wigeze ubera ku marezo social nanisho no bivuga ko n'uwipibliya peut-être avyumva gutyo canke avyemera gutyo mugabo kuri kwanje nibaza ko utari ngaho ica gatatu ari naco nibaza yuko ncampereza ko nocisha mu akantu ko kuvuga bavuze ngo igituma bashizeho ministre wa defense y'umudamu burya abarundi nuko tuzakurikirana kuva habaye kudeta novuga yarase yakozwe n'abajya niyo mbare chef d'etat ntuze ministre akiri gaciye ubwenge ariko abantu capaje na persini baza kubatatse kuva kijya gihe le chef d'etat major baramuhinduriye itegeko abantu benshi batigeze bagira ko commentaire
kera le chef d'état major yari ngaho akaraba abantu z'abato ariko umuntu yari afite ijambo rinini yari ministre de la défense kuko nawe yaba n'umusoda niwe yashobora kunoma abakomanda b'amabatayo niwe yaje kuba proposa ni siye ntacitwa niba twimwita na chef d'état nuku kumbure kungira dignité sinzi ko uriko urakumva amajwi yawe ariko aragenda sinzi ko munyumva ubonetse amajwi yawe ariko aragenda dignité turiko turabumva hanyuma mugerageze mu kumusozera kugira ngo duhe akanya abandi ego musoze ego nshaka nzotera donc nariko mvuga yuko kuva kijya gihe takudeta kera le ministre de la défense yashobora kunoma le commandant bataillon akanoma abantu ze bose byari byoroshe rero ushaka nko kubita kudeta kubwira umuntu uti abo washizeho ukababwira ati uno munsi twadesize gukora iki barakumvira kubera rero washizeho uno munsi sone plus local kubera amategeko yarahindutse mu gisoda chef d'état major niwe adesida niwe atwara ofite gisoda wundi abari ngaho agirariza amanuza ama administration gusa ico mpereza ko ni par contre ikintu notuma pacifique n'abandi nkawe n'abandi bantu bose bashobora kuvuga bafise ijambo jewe imbaraga nkeho ndazibonera muri opposition mu bantu bicaranye sivuge ngo bazoze kugira ama space mugani bagirageze kubwira abantu bigeze kuba aba politician canke abantu bavuga ko bari muri politique no musi bari mu opposition bagirageze guca bugufi bumve ko n'umuntu batazi bace bugufi barabico bashaka bavuge bati naho nakayovuga ikintu akavuga ikintu twumva yuko ari ciza reka tumuyoboke tutarinze kuraba dukurikira ivyiyumviro vyiwe dutere natwe ivyo dufasha mugabo ntitujane imisi yose mu gasuzuguro ngo nuko ngo naka ngo ritumuzi ngo ntiyigeze aba muri ibi ivyo nivyo vyonyene bizoshobora gukiza igihugu nivyo mbona jewe murakoze cyane murakoze dignité ngira Alice kanya ngira ko kwakira abandi babiri tuza guha ijambo abatumire tusoze kino kiganiro sinzi ndabona hari Reynold na Ndondeza wigeze kuha ijambo ntibyakunda kusaba ijambo yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe turangiza na Reynold hanyuma duha abatumire akanya ko kwishura ibibazo Ndondeza niba twumva kugura ka mikro ego murakoze cyane ndabaramukije Alice na Gilbert mu buhinga bw'ivyuma wa Focode n'abatumire mwese Pacifique Athanas Eliot n'abandi mwese mu ba speakers n'abariko barumviriza mbanze nshime kuri kino kiganiro n'amajambo agenda ahavugirwa ni vyiza yuko dukorana nk'abarundi tukaguma duhagaze tumenya ibiriko biraba mu gihugu catuvyaye kuri titre rero y'uno munsi ngo nouveau gouvernement au changement de cap ou simple continuité bon icya mbere jewe simbona un changement de cap kubera nk'uko vyagiye bivugwa bisa nk'uko ari beaucoup plus un changement dans la continuité mugabo sinza kuvuga ati ni simple continuité igituma naza kuvuga ko ari simple continuité nuko n'amakondisiyo niyo guverinoma iza gukoreramwo yarahindutse ubundi guverinoma ibifise abantu baza baracungera nabo ibikorwa vyabo bariko barakora wenda nka kuri parlement mugabo vyavuzwe parlement nayo nyene twarabiganiriye ko isigaye ifise couleur imwe ifise couleur y'ibisuma n'abicaye co kimwe nka guverinoma ihari uno munsi jewe nta cizere na kimwe ntushobora kuvuga ngo ndafise muntu n'umwe ageze muri iyo guverinoma ihari uno munsi sinibaza ko hari umuntu ari bien intentionné afise ivyiyumviro vyiza kandi azi yuko ashoboye sinibaza ko umuntu uno munsi yoshobora kuba nome nk'umuminisitiri muri na neva kuva CNDD ishika barankana n'ubwenge barankana n'umuntu afise accountability barankana n'uwo wese avuga ati ibintu narabize nkeneye kubikora uko navyize barakundana cyane rwose n'umuntu akingira ikibazo
barakundana cyane rwose n'umuntu yemeye kwiba yemeye guhora yemeye gufata ikibanza cyo kugira ngo aboneke nk'uwari atari ko arakora aha arenda garuka ku bashobora kwibaza ati harabaye amadiscussion nko ku muminisitiri de la défense ukamengo ego mbe n'umugore jewe ndakema muri jewe ndazi yuko ndamaze gutaha icyo feminisme sindamubona ujya mu minisitiri de la défense nk'umuntu ariko aserukira apana anaserukira nk'ubwo ngo anaha n'icizere umurundikazi uno munsi nimba hari umuco akwiye kugira ni umuco wo gutahura ibyica bene wabo ni umuco wo gutahura ibyica abana biwe abakenyezi abavyara uratwarinda amezi 9 ugatera igise mu bubabare utagira uko bungana kugira ngo vyarire igihugu kiza kukwicira abana ubundi bishobora kubura umurundi kazi ngo ubuvuga uti ndagiye ngo ndiko ndahangwa example nziza ngo ndiko ndigisha urwaruka rw'abakobwa yuko ari gufata ama responsabilité ntafata responsabilité ngenda mu kibanza nkaboneka ko ndahari ndateye ibyatsi abagore bose bari barajya kuganira ndabateye ibyatsi ndababarira ati muriko murahemukira n'abandi bagore bose bari Burundi muriko kugenda kwifatanya n'abantu bariko bari igihugu urabaho igihugu kigeze murabe ingene inzego nta tegeko na rimwe nta domene n'imwe wovuga ati aha basiho biriko biragenda nta na hamwe igihugu kiriko kija mu manga ku munsi ku mwaka rero nta cyizere na kimwe ndabifisemo hanyuma rero mu kutagira icyo cyizere ndagarutse ku majambo nariko ndumva ariko aravugirwa ngaha n'ibyo abarundi bararusha ndatahura umurundi wese avuga ati ni ukuri ntihagire ikintu gihinduka Pacifique mwene wacu ni ukuri ndaguhaye intego niwumve ngo hariho umuntu avuga ngo iki uriko urakora umuntu wese azoza avuga nabi Pacifique cyangwa igikorwa ciwe uwo muntu nzomubwiza ukuri Pacifique sakode ni mwibandaniriza ibyo muriko murakora umwe wese ivyo muriko murakora biri murabatabazi iyo bavuze abatabazi Pacifique uri umutabazi mbere se ni nawe we na fokode none si mwe murakuze ndondeza iyo muriko murarondeza abantu nyuma muriko murabatabazi 100% kandi ivyo muriko murakora birashimwa mukomere ntihagire n'ubasha n'intege umwe wese ahubwo umurundi wese narabe uruhande arimo hanyuma atahure no kutaca intege abandi nimba ari uri mu gufata ibigwanisho bifate bigendere kugira ngo barase neza neza badukwireko nimba uri kumenyesha amakuru ku biriko biraba nimba ukora ibiganiro kugira ngo wigishe abarundi ubahagurutse nimba uri kurarondeza uwo wese ashobora kuba yanyuruje cyangwa ukanabigisha kugira ngo igihe kizoza ubutungane gukora wese komera ubandanye ibyo urakora ariko habeho no gutahura yuko nk'uko Pacifique yabivuze turakenerana ntihagire uwugira uwundi ntihagire ugomba kwanisha uwundi ivyo bintu ntitubijemo na gatoyi kandi niyo tubonye n'abariko barabigira tubigishe ko ivyo bintu nta na hamwe bishika urakoze cyane ndagaruka reka mvuge gusa akantu ka nyuma ego aha turiko turahurira turiko tuvuga ibintu vy'igihugu turi ku marezo sosiyo ndabizi iyo haguma ngo ibintu bitegurirwa ku marezo sosiyo nta muntu n'umwe ariko aravuga ibintu na bimwe bitegurirwa ku marezo sosiyo ariko iyo ahantu abantu bahaca bagahahurira ni byiza yuko ubutumwa bushobora kuhaca
ni ukuvuga rero byagiye no mubona n'abari wiwe ibyo ariko aragira ngo ariko bigira ku marezo sosiyo biri munsi nivyo vyinshi ahubwo umuntu wese namenya hateza guca kugira ngo agire ica ashigikira. Murakoze cyane rwose tugira igihugu kandi tucitangira. murakoze cyane sinzi ko Reynold ariko aranyumva yari yasabye ijambo. Reynold sinzi ko muriko muranyumva. ngira Reynold ngira byamugoye canke yasubiye kumanuka ariko twako turamuduza kumbe ko ngira araza kugaruka. niwe abo ngira ngo Reynold imbere kugaruka ndabona Sonia nawe yamaze akanya ariko adusaba ko twomuha umwanya mutoya. Sonia ni mwa muri ko muratwumva ngira ngo kurindira ko ngira ngo Reynold agaruka mu baza akabazo kandi intererano yanyu mu minota 3. Mwiwe murakoze cyane kumpa ijambo no ku kiganiro. Je fasisha guta umwanya cyane kuri ivyo vya guverinoma ko izohinduka canke bizobandanya. Jewe izi message na attitude ya CNDD narayitahuye ntibashaka guhinduka. Iyo umuntu atweretse ko adashaka guhinduka no kuvyemera bamaze 20 nta mpinduka bashaka kandi incabwenge ntizibutsemwo nukudashaka. Barafise programme hari umuntu yavuze ati barafise programme kandi nivyo kandi barayikurikiza. Ariko nashaka benshi babivutse ivyo twokora niki. Nashaka kuvuga ati muri iki kibazo namaze kukibaza muganga ndagisubiremo. Muri fokote amasosiyete civile abajournaliste namwe ngira ntumbereze ikibazo kuri mwebwe. hariho rega role ya société civile na media yo gufasha abanyagihugu la population kugira resistance kuvuga ingwano. Jeje ndi pacifiste ibintu vy'ingwano vraiment sindimwo mugabo hariho resistance itari violente kandi byinshi biva kutamenya civisme kutatahura ico umuntu ashobora gukora kandi kuburana force ya organisation. Moi bafite plateforme nini ya cyane murazi civisme hariho moyen de résister en tant que population bitarenze ku mategeko kandi biri pacifique kandi muramaze kubikora. Si je me rappelle bien hari ibintu vya mardi vert ibintu vraiment vyo mu mahoro byo kwereka abategetsi kuko abategetsi n'abakozi bacu ibi bintu ntitubishaka hindura. Désobéissance civique irabaho bitenze guca mu kugwana canke kurenga ku mategeko. Iyo jewe ndi convaincu murashaka kumbwira ko atari ivyo agawe ivyo none ntibiri muri role yanyu kuko nta muntu n'umwe afise capacité de coordination nk'iyo mwe mufise kandi mouvement société civile ivyo bintu birimwo muri role yacu uravye no muri role yanyu uravye no muri dans le monde tous les résistances za mouvement civique société civile n'imbere na les médias kandi urumva na social media naho Pacifique avuga ati nta gukorera ibintu kuri social media cyane gose ibintu byinshi birakorerwa kuri social media biri pacifique byo gufasha coordination. Ico kintu mujya gufasha abanyagihugu ego murarega guverinoma kandi nivyo ifo kumurika amakosa yaje ndabishigikiye cyane muko muhindukize n'itoroshi kuri la population kuko la population nayo irafise un devoir et une responsabilité yo kutaguma muri iyo servitude. iyo role ya victime ntibashaka kuyikumana batakize icyo bakora ntibizokunda. Voilà, c'est ma contribution et ma question. Murakoze cyane Sonia. Sinzi nabonye Reynold yadujora arasubira arakoroka sinzi ikibazo aho kiri kumbure ko ngira nitwabona akanya kabonetse turaza kumuha ijambo. Reka tugaruke duhe ijambo abatumire batangure kwishura mu kurindira kumbure ko yari yabisabye kenshi ngira araza kugaruka. Sinzi ari so mwifuza atangura kwishura kuko dufise abatumire batatu. Numvise batari bake bagarutse kuri Pacifique ngira ngo niwe yotangura kishura utubazo tutari duke yabajijwe hanyuma abandi batumire bakaza gukurikira. muze kumfasha ubu nisanze n'ahantu hashobora kuba ndiko ndandika ibibazo aho muza kubona mukurikirane murabe ibibazo bikomeye byabagijwe ntihagire ikintu gihambaye nza kugenda nishiyeko
kumbure ko mpereye kuri uyu mudutunze mudutunze Reynold ubu turamutoye ngira yobwira ko kuko niwe yari umunywanyi wa nyuma ego turabumva Reynold mugerageze mu musongore Hello turabumva Reynold turabumva sinzi nimba mutwumva mwotuga kwijambo kumbure kugira Hello, sinzi ko mwumva Gilbert hariko arabaha ijambo. ndakumva ubu muriko muranyumva ego turabumva okay niba muriko muranyumva ni bon ndashimye ko mwamaye ijambo naho ni question ya réseau tuyaze kuri iki kintu ngo nouveau gouvernement changement de cap ou simple continuité nta nouveau gouvernement ihari kubera hari umugambwe CNDD-FDD wahinduye juste amasura y'abatwara selon qui le nouveau coach canke le nouveau président yashimye ni nko kuvuga ngo est-ce que